ngo ku butare ngo ucupfa naje kurondera urupfu rero ubutare n'ubwande bw'igihugu none mwabo privatije mugira gwanyu bigenze gute mwabugize gwanyu bigenze gute ko mwese ufite amajipe V8 mwese muri miliyardere ngaho abandi mwafashe mushora ubutare amadevize muca muyajana kuyagura amazu hanze mwubaka ama-industry hanze amahera yose y'igihugu muja kuyakoresha hanze mwimvye ubutare wumva rero umaze gushika ku matone amamiliyoni 12 muraca yumva amahera ari n'amamiliyaridi menshi cyane y'amadolari nk'amamiliyaridi 50 y'amadolari arenga amamiliyaridi 50 y'amadolari ni imyaka yo kubaho Burundi kori umuhero wese uzorinda ushika turya waruzi ko telefone yawe ordinateur ukoresha ndetse na zimwe mu modoka zigezweho zikozwe mu butare nka coltan, nickel, cobalt cyane cuivre. Ubu n'ubutare budahari iyi si ya technology y'ibisayangana itoshobora kubaho. Icyo benshi batari bazi nuko igice kinini cy'ubutare mejeje kuvuga kiri mu karere ka Afrika yo hagati na cyane cyane mu Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahinga bavuga ko ibice byo babirenga 6% bya nickel yose iri ku isi iri ngaha mu Burundi. Si nickel gusa, igihugu cuzuye ubutare bwa coltan, cuivre, fer, terre rare n'ayandi mabuye y'agaciro kadasanzwe dukunda guca ko tutazi ko hari imari ziriko ziraronderwa n'isi y'iki gihe. Iyi ni inkuru nziza ishobora gushimisha buri murundi wese, ariko ikibabaje nuko ubutare butariko buratungisha abarundi bene ubutunzi, ahubwo buriko buratungisha akabwi gato cyane kagize Uburundi cibare cabo nk'abakoloni b'ababirigi bari biganje imbere ya Rwagasore. General urarushe ndabakurikirana ijoro n'umutaga habakumbonesha kure ahariyo equipe nshaka kubabwira igifukamye mu nda ikora muri iki gihugu. Hari abantu nywegwe ko ari mwijuru bari abantu umuntu akora akazi mu mwaka umwe kaje gura etaje Bujumbura igihugu kirimo isiha. Iyo equipe mushireho komisiyo mugasanga ndabesha mudoce mu mpana. Ariko mu vy'ukuri ni bande bigarurira itunga ry'u Burundi mu gihe abo ryagenewe badafise amazi, amatara, igitoro, ifumbire n'ibindi. Ni bande bishimira kubona Uburundi buguma mu bukene mu gihe itunga twakwikoze ko bari kuri nyiruzi zuba riva. Muri iyi video uraza gutahura ukuri kuri nyuma y'ubucukuzi bw'ubutare bw'u Burundi, amabanga y'uburyo bunyuruzwa leta ntibone n'igiceri. Uraza kandi gutahura intambara President Evariste Ndayishimiye yatanguje kuri iyi mafia yanyumyuje igihugu kuva mu mwaka wa 2006. Ubutare bw'imbwa gushika uno munsi aho twatangiye kubona ikamyo za mbere zerekana ku mugaragaro ko zishoye ubutare ejo bundi kwigenekerezo ryandwa igitugutu umwaka wa 2025. Nari nababwiye yuko umwaka ari wa mbere ujanye n'iterambere ry'igihugu, inzira idushikana mu 2026 uwo mwaka ni wa mbere. Ari wa mbere rero iki ni kindi kimenyetso ko dutanguye afashe inzira arundi dukora ko mu mpuzo si ibi gusa. Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise ubutare bwinshi kurusha ibindi ku isi, ndetse kuri nikere kiri mu bihugu 10 vya mbere. Igice kinini cyane nikere kiri mu ruhererekane rw'imisozi ya Musongati na Gitega, aho abahinga bavuga ko hoba hari amatona ari hagati y'imiliyoni 150 n'imiliyoni 200 y'ubutare bwa nikere, cuivre na cobalt. Hampande ya nikere Uburundi bufise amasiti 170 y'ubutare, muri ayo 47 ari mu inzahabu, 120 ari mu butare bwa tantale, na tungsten n'ayandi masite kandi akomeza kuvumburwa mu gihugu ari mu butare nka bauxite, galene hamwe na amethyst. Ubu butare ni karahara mu ruganda ntibacura amatelefone, imashini nyabwonko, amabateri ya za modoka zikoresha umuyaga nkuba, ibigwanisho bigezweho, ndetse muri make isi y'iki gihe tugezemwo yubakiye kuri ubu butare. Ubutare mu Burundi bwatanguye kwibonekeza ku ngoma y'ababirigi hagati y'umwaka wa 1930 n'umwaka wa 1940. Iki gihe aba bakoroni b'ababirigi nkuko bariko barabikora muri Zaire mu kwiga hano hose hoba hari ubutare, ni nako babikoze mu Burundi maze baza gutangazwa nibyo basanze munsi y'isi y'iki gihugu. Babonye inzahabu, babona nikele, babona kasiterite canke ete, babona coltan na wolframite mu bice byose by'igihugu. Batanguye kwimba bakuriza indege buri munsi batwari wabe Buruseli ku mwami Leopold wa gatatu. Inyuma yo kwikukira ku Burundi, ubutegetsi bwa Micombero na Bagaza bwisunze ku vyigwa byo kumenya ahantu hari ubutare mu Burundi.
bahamagaye abageologi bavuye mu bihugu by'Uburusiya na Yugoslavia maze baza kumenya ko Burundi bufise ibice birenga 6% vya nikeli yose iri ku isi. Ni naho baje kumenya ibirombwe bikomakomeye vyuzuyemo nikeli nyinshi musongati wagana nyabikere. Nikeli yaharugwa mu matona arenga miliyoni 150. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1982 leta yabagaza yashatse gutangura kwimba ubutare. Habaye ibiganiro hagati y'amasosiyete yimba ubutare y'abanyakanada, Australia, ariko ku mpamvu zitandukanye aya makompanye ntiyahuje n'ubutegetsi bwabagaza maze projet yo kwimba ibirabangiriwe. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 n'ibihumbi 2005 Uburundi bwari bufise ikibazo cy'umutekano muke. Nk'ibindi bisata byose igisata cy'ubutare naco nyene carasubiye inyuma, nta projet nimwe canke ubushake bwo kwimba ubutare mu muco yigeze ibaho. Babikora mu kinyegero bakimba hanyuma bakishorera amafaranga bagashira ku nyuma. Inyuma y'intambara ahongiye kuvuka imigambi yo kwimba ubutare, hongera guhamagurwa amasosiyete yo hanze nka Bureau d'études canadien Argos Minerals yashaka ubutare bw'imusongati. Hariho kandi na societe African Nickel Limited hamwe na societe y'Abarusiya Burundi Mining Metallurgy yahawe lisansi yo kwimba mu kiringo c'imyaka 30. Ariko projet za guhagarara kubera ibibazo bitandukanye harimo infrastructure no kutumvikana kubijanye n'inyungu z'amafaranga azova muri ubu butare. Ariko hampande y'aya masosiyete y'abarikana gusana na guverinoma ya nyakwigendera Petero Nkurunziza, amakoperative yigenga yakomeza kwimba. Aha twovuga gucukura inzahabu muri Buhumuza, mu Cibitoke, Kabarore n'ahandi. Igitangaje kandi kinababaje nuko izi nzahabu n'ubundi butare nka coltan na cassiterite butungura umunyagihugu numwe, kubera ko bwatungisha ababena amakoperative wasanga kenshi afiswe n'abategetsi bari muri leta. Ubutare bwarashogwa kenshi bugacishwa muri Kongo canke Tanzania, byose bikarangira mu kigiga ca leta ata n'igiceri ca 50 cinjiyeyo. Mu mwaka wa 2021 Evariste Ndayishimiye amaze gushikira ubutegetsi yahagaritse amakontra mwamwe yavuga ko arayo gusahura igihugu. Niho yavuga ko ikibazo c'ubutara cifatiye mu minwe, avuga ko Burundi butokomeza kuguma bukenye kandi bwicaye ku butunzi. Yavuguruye amategeko agenga ubutare mu Burundi, hahinyanya ugutegeko rya kera ryagenga ubutare, itegeko nimero 1 agakoni 21 ryari ryasinywe ku igenekezo ya 15 Gitugutu umwaka wa 2013. Hasinywe irindi rishasha itegeko nomero 1 agakoni 19 ryashizweho umukono ku igenekezo rya 4 Myandagaro umwaka wa 2023. Iri tegeko rishasha ryashira igisata c'ubutare mu minwe ya leta, ahagizeza abarundi ko inyungu z'ubutare zizobiza abarundi apana akagwi gatoya k'abarundi canke amashirahamwe y'abanyamahanga. Mu mwaka wa 2024 Ndayishimiye yaje kugwa ku kirombwe cari canyagirwe n'abazungu ku mutumba Murehe uri mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi mu ntara ya Kirundo iri muri Butanyerera. Aba bazungu basize bazibiye kino kirombwe kugira abarundi ntibaze babice n'ikanda. Vyaje kumenyekana ku butari bwa cassiterite buri kuri uwo mutumba wa Murehe bungana n'itoni miliyoni 12.7. Ndayishimiye ati tuzopfa tujya. Uca wumva rero umaze gushika ku matone amamiliyoni 12 muraca yumva amahera ari na mamiliyaridi menshi cyane hose y'amadolari nka mamiliyaridi 50 y'amadolari arenga. Amamiliyaridi 50 y'amadolari ni imyaka yo kubaho u Burundi. Kori umuhero wese uzorinda ushika turya. Muri uyu mwaka kandi President Ndayishimiye yakomeje urugamba rwo kugwanya abanyuruzi ritunga ry'igihugu. Ni mu majambo akomeye yo kubagabisha ati nyabuna muzana ubu butare mwanyegeje nayo ubundi nkazobwifatira izobasezi direct. Umuntu rero nubu nofata afite stock itazwi na leta amenye ko nca ndayisebutse kuko mbona umenga bawubeme babifata binarega cyane bakakomwa barasa enzo zani ngo uruko runini gusa mushake mubwirana abantu bose umuntu wese azi ko afite stock y'ubutare nabumenyesha kirikana ntabwo tumwaze uko tuzomuha amahera
tuzomuha amahera kuko n'umurundi ntawe tubwazi twe turavuga tuti ubu basanze itoni nuko kubera ubugwa nivyo tukarekera nturirwa kwavuga rero ushaka ko ubutaraho buri kugikawa abenegihugu barimo ikawa bagashobora ubu butare n'ubw'igihugu n'ubw'abenegihugu bose ni ukuvuga wewe waba ubonye utumenyesha uti hano hari ahantu mbonye ubutare ati tubwimbe bureza mugaca mumenya muti nubwo nta kamaro ko kunyegeza stock agurayizana kuko tuwe tuzofata hacishije ku ruhande yanatangaje icese ko Burundi butangiye gushora atari bimwe byaca mu kinyegero abarundi ntibamenye iyo bwaciye ati no musi umurimo w'abarundi ureze ati rero nico gihe cyo gutangura kuwusoroma ku mugaragaro twagize urabona kugira ngo usoroma ahantu banza kuhaharura uratema ugaharura ukavyirira anovuga yuko twariko turavyirira iyi ni imponje kuko ubu hariho ibikorwa birazosubiramo ko twamaze kuhabona nta gurondeza tumurika ubu twamaze kubona ko Burundi bwose bwuzuye ubutaka ico no babwira nuko hose twasanze mu ntara zose huzuye ubutare butari no mu kuzimu kwakure ubutare buri hagufi cyane maze iminsi mubona nja kuraba aho bariko barabwimba no mwabonye aho nciye ngaha haruguru mwisare ahari kwivura abazungu bari barivye baratwara mugabo nta numwe twibibanga basize bahugaye nico gitangaje mugubo rero twataka kubibona amaso yacu yugurutse iyo rero no mwimbo wa mbere dushoye uburundi nabwo buronke ico bushora hanze nico gituma iki ni umwizero yuko dushoye hanze natwe turaronka ya mahera tujana gusumisha ivyo dudakora i Burundi ivyo bitagira i Burundi ntivyari navyinshi cyane kuko tumaze kubona ubutare hari n'ivyo twara tugurira hanze uba ahubwo tuzoronka amahera kugura amamashini yo guca tubikorera gahi wacu niko bigenda mwiterambere dutangura dukora ivy'amaboko yego turemera ubu bakatuzimba mugabo ayo tukuye nayacagura ayandi amamashini yo kugwiza umwimbu twongere mu nyuma tugire n'amamashini yo guhingura gushikaho natwe tuzoshora ibikoresho twakorenga mu Burundi byose rero bigira intango rero ico nobwira abarundi nuko umuntu wese azobona ahantu hari ubutare aca twereka kuko ntitwatabikiza hose bikunda aho uzobona ahantu hose ari ikintu c'ubutare aca tubwira duce rutangura kwimba ugwaruka rurahari rujejwe kwimba abikorera ivyabo bafise imitahe nibaze tubereke ingene bimba n'ingene Burundi bushobora gushobora cambonera aho nakandi kanya ho gutera akamo abantu bahora baduhenda ngo barimba ubutare mugante twigere tubona amahera yinjira twarasanze ibirombwe vyinshi uko abazungu bimba hariho n'abarundi namba bigiye kuri abo bazungu ingene biba igihugu yawe nivyo babigiyeko hanyuma nabo baca bariye bagashora ntibazane mugubu turahejeje guca inzira twabonye aho ubutare buca mu gushoka nta numwe azosubira gushora ubutare adacishije muri iyi nzira ubu kuko umuhora twawubonye tugira turondera amasoko ku isi yose abantu bakeneye ubwoko bw'ubutare hama barundi abo bavuga ngo barashomye babuze ico bakora tubajane mu butare bimbe dushore baronka amahera hanyuma n'igihugu cinjize amahera abo rero bahora batubwira ko bimba batimba ari ubwo banyegeza twagi nabo nyene tugira tuje kuraba twarabahaye ikiringo nabo nyene umwe wese arafise ivyo yiyemeje uwo tuzosanga atimbuye atagira icyo atwereka yimbuye mu byo yiyemeje uwo duca tumukuramo ko araduhenda no kubazo batwiba yimba ajana handi abo tuzosanga nabo bimbura bakerekana umwimbu duheze rero dukoreye amasezerano meza hagati ya leta nabo bagwiza tunga kugira twumvikane ingene umwimbu tugabura ku mutahe wabo bakaronkako inyungu mugabo n'igihugu kikaronka rero ubu novuga nti nari nababwiye yuko umwaka ari wa mbere ujanye n'iterambere ry'igihugu inzira idushikana mu 2060 uwo mwaka n'uwa mbere ari uwa mbere rero iki n'ikindi kimenyetso ko dutanguye twafashe inzira abarundi dukora bako mu mpuzu si ibi gusa hariho n'ibindi gukwega ingenzi twubake ibibanza vyiza vy'ingenzi amahera ave hanze aze ngaha mu gihugu cacu hanyuma twubake ivyo twari dukenye vyose dushobore kubikora natwe duhamagare amahera mva makungu yinjire mu gihugu cacu duheze turerero nk'ibihugu nk'ibindi abahinga babona ko niba koko uyu murindi wo gushora uzokomeza nkuko ndayishimiye abivuga ubutunzi bw'igihugu
bushobora kwigwiza na 10 gushika mu mwaka wa 2035. Ariko ibi bizoshoboka mu gihe bakaboko bari baramenyereye guhaga abandi barundi bashonje bazoba barahanywe. Bitabaye ivyo ubutare buzokomeza gushogwa, ariko duheruke kubwirwa ko bwashowe gusa, nitubone igihinduka ku butunzi bw'igihugu. Uburundi bufise ubutunzi isi yose ikeneye, ariko ubwo butunzi buzogira agaciro kaboneka nibwatangira guhindura ubuzima bw'abarundi. Umukuru w'igihugu yijeje abarundi kubashikana ku mbona kazoza y'umwaka wa 2060 aho kizoba ari igihugu giteye imbere. Ubutare rero ni kimwe mu butunzi dushobora kwifashisha kugira dushike kuri imbona kazoza, ariko buno butunzi bushobora kutubera umuvumo mu gihe twokomeza kubukoresha nabi, bugatungisha bake bugakenesha benshi. Ariko kandi bushobora kutubera umuhezagiro mu gihe bwosoromwa neza bugashogwa, amafaranga akinjira mu kigega ca leta maze agakoreshwa mu gukemura ibibazo bihanze abarundi. Wakoze kubana nanje muri iyi video, ntiwibagire kuyisangiza abandi kandi ufyonde like na subscribe. Tuzosubire mu yindi video.